twebwe rero bw'ubwa Paruwase turi kumwe n'abari muri komite Caritas twarayaze rero turumvikana yuko mu gikorwa twokora kigaragaza ibintu biboneka dufasha aborohama bigisabisho tubaherereza yuko twobafasha utundi two kwibeshaho cyane tubona yuko bagorwa cyane ikintu cyo kwivuza rero n'abatatarigera umugambi wa leta kugura karata yo kwivuriza ko ikarata ya ambulance kugira ngo iyo bagwaye babarungitse ahandi mu yandi mavuriro bibafashe turumvikana rero kuri wa Paruwase yuko twohitamwo bwa mbere aboro 150 tuye mu bandi kugira ngo baze muri umunsi mukuru bwa mbere twicarane nabo dusangire nabo bahagafanta tubafungurire tugashima n'abakristo bace bashima gufatanya nabo bagataha interano zabo bagaheza bakicara nabo bagasangira turumvikana rero niyo komite Caritas yuko abo boro 150 twagurira agakarita ko kwivuriza ko k'ibihumbi 3 twongera kandi twagurira ko ibihumbi 2 ka ambulance izina ryabo uworo umisi yahera kwita mugabo turakekukibuza bakiyumvira kugira ngo uyu munsi mukuru uzi kumubandana jewe nagira ngo sikiremwa mu bandi aha ndikuvuga natumwe n'aboro ngo murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigana mwebwe muhore mubibuka bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze mu makuru twabateguriye kubashikiriza kuri uno munsi tukaza kubabwira ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe aboro kuri uno munsi w'Imana kwezi kwa Munyonyo mwaka wa 2026 kw'isi nzima muri Eklezia Katolika hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe aboro ku ncuro y'icenda muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ibirori bikaba vyabereye muri Paruwase ya Mayuyu. Inkuka ya misa ikaba yari irongowe na Patiri Simoni Ciza Maurice, patiri mukuru wa Paruwase ya Buhonga, akaba n'icariho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga, ari kumwe na Patiri Anise Shumbusho, patiri mukuru wa Paruwase Mayuyu, kumwe n'undi mupatiri wo muri iyo paruwase, hamwe na Patiri Loha ari mu gisata ca Caritas Bujumbura. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umworo ni umunsi mukuru wo gusenga hamwe no gusabikanya ivyiza Imana yaduhaye. Tukaba tubibishikirizwa na Patiri Maurice Ciza, patiri mukuru wa Paruwase ya Buhonga, akaba n'icariho c'umwungere mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga. Ubwa mbere turibuka mu gusenga dusabiranira kugira ngo twese nyene mu bukene bwacu twiture iyo Mana yaturungikiye umwana wayo we yashimye kwigira umukene kandi yaratuze byose kugira ngo adutungishe muri ubwo bukene bwiwe. Nico catumye rero yigira umuntu, nico catumye yemera kubabara no gupfa ubwacu. Aho rero niho dukura ubutunzi nyabwo. Mugabo kandi iruhande y'ico gisabisho turaheza tugatumirirwa kwitanga iboneka mu byo dushoboye kugira ngo turasane ko abavukanyi bacu kumbure bagowe kudusumba bakenye kudusumba, kugira ngo rero tugume dusabikanya kandi uwo mutima w'urukundo dusabikanya erega ni wo mutima wa Kristo nyene, erega ni wo mutima w'abemera Yesu Kristo nyene watubwira ati ico cose mwagiriye umwe muri aba bato bato tuvukana ni jewe mwatubwiye.
Patiri mukuru wa paruwase ya Mayuyu, Patiri Haule Ngabirano, akaba yatwiganiye akanyamuneza afise nuko bateguye uno munsi kugira ngo aboro bo muri paruwase ya Mayuyu bamererwe neza uno munsi. Kuri uyu munsi n'akanyamuneza kubona ku rwego rwa diyoseze bashima yuko umunsi mukuru wahariwe aboro ku rwego rw'Eklezia yose uhimbarizwa ngaha ku rwego rwa diyoseze. Babidusavye hanyuma turavyemera kugira ngo natwe twifatanye n'abandi kandi twahimbawe. Turashimiye rero cyane cyane abakristo ba paruwase Mayuyu bavyakiriye bakabifata nkama bakabitegura bagatanga intererano zose zikenewe. Turashimira n'igisata ca Caritas ya diyoseze cyadufashije kugira ngo uyu munsi mukuru tungane neza. Twebwe rero ku rwego rwa paruwase turi kumwe n'abari muri komite ya Caritas twarayaze rero turumvikana yuko mu gikorwa twokora kigaragaza ibintu biboneka dufasha aboro hambavu y'igisabisho tubaherereza yuko twobafasha utundi two kwibeshaho na cyane cyane tuba tubona yuko bagorwa cyane ikintu cyo kwivuza rero n'abatatarigera umugambi wa leta kugura ikarata yo kwivurizako ikarata ya ambulance kugira ngo iyo bagwaye babarungitse ahandi mu yandi mavuriro bibafashe. Turumvikana rero kuri wa paruwase yuko twohitamwo bwa mbere aboro 150 dutoye mu bandi kugira ngo baze muri umunsi mukuru bwa mbere twicarane nabo dusangire nabo tubaha agafanta tubafungurire tugashima n'abakristo baciye bashima gufatanya nabo bagatanga intererano zabo bagaheza bakicara nabo bagasangira. Turumvikana rero niyo komite Caritas yuko abo boro 150 twagurira agakarita ko kwivurizako k'ibihumbi 3 twongera kandi twagurira k'ibihumbi 2 ka ambulance byose 500 kuri umwe hanyuma turabatekerera n'utwaje gufungurira muhira dufashijwe twunganiwe na Caritas ya diyoseze kuko hari utwo diyoseze yaturongikiye twongera kandi dufatanya n'utwo paruwasi yaronse nitwo rero twabahaye abagaseke nako k'uyu munsi mukuru nako ko kwivuza agakarita ko kwivuza ku mwaka wose n'agakarita ka ambulance umwaka wose n'utundi tufungura twashize hamwe twakuye mu paruwasi twa diyoseze yaduhaye n'ivyambarwa tuzobashikiriza twitonze tubanza kwicagura tukaraba icyo umuntu wese akeneye hanyuma n'akanyamuneza kenshi haba mu misa abakristo bahimbawe bari baje ari benshi misa ya kabiri vyahimbarizwamwo haba muri gahunda twicaye kugira ngo tuyage dusangire nabo naho bari benshi. None rero twabikingurutse cyane rwose umukama yadufashije nani nahazwe nahezagirwe kandi n'amajambo yafashije abakristo gutegera ubutumwa bwa Caritas tugeze kandi tubandanye kugira ngo yabe imihari yabe imigwi y'Imana wo Kristo tugume dushiramwo icyo kintu cyo gufasha aboro kuko turabamana. Mu mugwi w'igore hoho ngo aboro nico civugo cabo nk'uko tubishikirizwa na Murekeresoni Clelia umukristo wo muri paruwase ya Mayuyu akaba ari mu mugwi wa wigore mu gisagara ca Bujumbura. Umugwi wigore twebwe dusanzwe dufise icivugo kituranga mu nkuru nziza ya Matayo igabane ca 25 hamwe Yesu atubwira ngo ico cose mwakiriye umwe muri abo tuvukana ico mwakigiriye. Rero mu mugwi wigore icambere dushira imbere turashira imbere cane Yesu agowe Yesu akenye ababaye yahebwe kugira ngo teka yatubwira ko tuzotorana tuzorigabane dufashe ducaye mu nzira turiko turafashanya nabo boro. Ibirori vy'uno munsi mukuru w'aboro bikaba vyasozerewe no gusangira ivy'Imana yaronkeje abakristu b'Imayuyu kumwe n'aboro babo kw'izina ry'aboro bose ba paruwase ya Mayuyu. Pascal Banderembako batazira mujya w'inanga wo mu mubano wa Nyagikaranka ya mbere umutama w'imyaka irenga 80 akaba yashimiye ababafashije ababitayeho ndetse akababwira no kwita abandi. Ubu nyakubahwa Musenyeri yatungitse aserukira Caritas kongera agakegukira n'uyu yaserukira uhobe namwebwe wese kw'izina ry'aboro uworo iminsi yahera mugabo turakegukira
turabyiyumvira kugira ngo uyu munsi mukuru uzi kumubandana jewe nagira ngo sikiremwa mu bandi aha ndiko vuga natumwe n'aboro ngo murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigana mwebwe muhore mubibuka hanyuma turi mwebwe mwatwiyumviriye yuko tuja hafi yanyu n'abatari twebwe muze mubagire nk'uku tugire Kristo. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru. Olivier Ntwari nayabashikirije, tukazosubira mu yandi makuru yo hanyuma. Gira iteka.